Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo nk'igisata ca politike be n'ibindi bisata vyinshi cane cane ku makuru iriwe ariko aravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru mu nkunde tuze kugaruka ku biriko biravugwa ku karenganyo ka muka General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya afatanije na Angelina Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Umutambukanyi wa Gabriel Nizigama Batazira Tibiya akaba yitwa Fabiola Ndereyimana, mu gihe ariko arafatikanya n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye mu gukora amanyanga, aho bo bashaka kwigarurira kimwe mu bibanza bikomeye cyane vy'ubudandarizo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo navyo ngo bakaba bipfuza ko vyobegukira. Ni mu gihe umwe mu bariko baratabaza yavuze ko ari akamaramaza kubona abantu bahabwa ubukuru bagahabwa ivyubahiro n'ubutunzi ariko bagaca bakoresha ubukuru mu sitana w'abanyagihugu bato ariko bariko bagwana n'ubuzima ngo bakore ngo baronke ico bagaburira abana. Ivyi dosiye vyoba vyifashe gute? Reka tubigaruke ko abadandaza bakorera muri Galerie Le Leader baridogera bidasanzwe umufasoni w'umushikiranganje Gabriel Nizigama Batazira Tibiya yitwa Fabiola Ndereyimana ariko arafungisha bamwe mu badandaza kugira ibibanza vyabo Angelina Ndayishimiye umufasoni w'umukuru w'igihugu. Intumbero ya kure yoba ari uko abo bakenyezi bo kwigarurira iyo galeri yose. Umwe mu badandaza bahakorera mu butumwa yashize ahabona yagize ati: ndifuza ko mushirabona akarenganyo n'agahotoro biriko birabera muri Galerie Le Leader hano i Bujumbura. Iyi galeri yegukira ishiramwe Sokabu. Umufasoni wa General Prime Niyongabo niwe yayiranguye, vyitwa ko ari we ayikoze. Acashiraho uwijejwe gerante wiwe, yo nawe ni Fabiola Ndereyimana umufasoni wa General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya. Uyu nawe murazi ko arakadasohoka na Angelina Ndayishimiye. Ni ukuvuga ko muka Prime Niyongabo acapangisha abadandaza hama muka Tibiya akaba ari we abikurikirana. Ico muka Tibiya yabanje gukora kwabaye kwiha ibibanza bitari bike, we wenyene arafise ibibanza bitandatu. Akaba afise societe yitwa Rodeco. Yagiye aromora abadandaza agaca yiha ibibanza vyabo. Ingorane nshasha nuko ari karondera kurementaniriza abandi badandaza bahakorera kugira baka ibibanza abihe Angelina Ndayishimiye. Amatwa dusumira Fabiola na Angelina ngo bashaka kuhakorera ibijanye na decor. Uwa mbere aheruka kurementaniriza ni uwitwa Antoinette, ubu ageze mu mpimba. Yaramaze imyaka akorera, none bamwagirije ko akorera mu Burundi ari umunyarwandakazi. Ubu naho baredetse uwundi yitwa Sandra Uwizeyimana, abapolisi bariko baramurondera. Uyu nawe asanzwe akora ivyo gukoresha murantunge, asanzwe akora ivyo gukotesha imvutano. Nawe nyene bariko bamwagiriza ko ari umunyarwandakazi. Ariko ivyo byose bihagaze kuri iyo ntumbero yo komora abadandariza muri iyo galeri kugira bazane muka Varisto Ndayishimiye. Ngo nakamaramaza rero kubona abantu bahabwa ubukuru bagahabwa ivyubahiro n'ubutunzi ariko bagaca bakoresha ubukuru mu gusitaza abanyagihugu batoye bariko bagwana n'ubuzima ndetse bagwana n'ico n'ingene boronka ico bagaburira abana babo. Benshi bakavuga ko rero n'ubundi vyinshi mu bisata bitandukanye bagiye baravyigarurira ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko n'ubundi benshi bakavuga ko n'ubundi bibandanije gutyo n'ubundi vyozogera igihe bagasanga ibisata vyinshi vy'igihugu baramaze kuvyigarurira, kuko ngivyo bariko barakora kuri ubu ari ibintu bihabanye cyane n'ivyo abanyagihugu baba bifuza ku bategetsi batandukanye. Nimuje kandi abandi bibazo bati nyene icubero Perezida wa Republika Varisto Ndayishimiye bishoboka gute amadolari angana no muri miliyoni miliyoni 900 mwahawe nk'ingabire hakoreshwa ibice 28% gusa, ayandi yose bene yo bayisubize. Ibihe byose twama twumva ngo mu Burundi nta madevize ahari, kumbe nayo babaha ntimuzi kuyakoresha neza imigambi y'igihugu kugeza aho asubira inyuma, kandi bisubwa mbere bibaye muri iki gihugu.
nk'uko Eric Nyandwi arongoye ikimenyesha makuru UBM News yabitangaje, ngibi rero ku bantu bazi ivy'ubutunzi baca bamenya ico bivako. Utinya kubahwa ni mushinga amabanga abantu babishoboye, mureke kuraba ka mwana wa mama canke imigambwe murimo, mushire mu bibanza abantu babishoboye, abantu bavyigiye neza, abazi neza gutegura imigambi y'igihugu. Miliyoni amajana 4 y'amadolari yoyo mwahawe na BAD no gusigura ikigega nyafrika kijejwe ivyo gutera imbere no gusigura amajambere ngo mwakoresheje ibice 20 gusa. Ibi bikaba biherutse kuvugwa n'umushikiranganje wanyejejwe ivy'ubutunzi muri uko kwezi turimwo. Rabe ubukene igihugu kirimwo, ariko amahera ngano uko bakabaha akabananira gukoresha kugeza aho bene yo bayisubiza. Ngivyo bikaba vyerekana ko abajejwe ivyo vy'imigambi nta bumenyi babifitiye, canke mwebwe abategetsi bo hejuru amahera mucamo yajana mu bindi vy'iwanyu mukazoyagarukana atanyungu muzanye. Uti Eric Nyandwi akabandanya agira ati ayo mahera ndazi ko iyageze muri BRB mwebwe ba chef muca mugenda kuyitorera mukagabura mugatangura kuyakoresha imigambi yanyu bwite ibungukira mukazoyasubizayo atani inyungu mushize ko. Hari nabo twumvise ngo murayatora muri BRB ku giciro ca leta mugatangura kuyadandaza muri marché noir muronse inyungu mukongera mukasubizayo. Abandi ngo mwifatisha amamisi yatabaho kugira BRB ibahe amadolari mugaca muyagurisha muri marché noir mukironkera inyungu. None mwumva ya migambi yorangurwa gute mu gihe amahera ari gukoreshwa ico atagenewe? Bene amahera baje kugenzura bagasanga imigambi mwababwira ntiyaranguwe, amahera muca muyasubiza. Gukena canke gutunga ni mu mutwe, ngufise mu mutwe hato nk'abadede naho bogwa ama miliyoni angana gute ugo muri umukene nyene. Reka ivyuma bizyegane igirisi yanyegejwe mu vyumba kwa bamutama nk'uko Eric Nyandwi yabandanije abisigura. Akabandanya kandi nubundi yibaza uti ese ko bari ukwirengagiza izi ngorane bano bakozi bariko baracamwe canke no kunanirwa gufata ingingo nk'abarongozi. Ni ibintu biteye isoni kubona na Sebarundi ari we abanyagihugu bari biteze kurukiza, ariko nawe bikaba vyanse. Ngiyumvire nk'ibi biriko birashikira bano ingene biteye agahinda. Hari umwe mukurikirana ku mbuga hwaniro ziwe yavuze ati turasavye mudushikanira kamo kuri nyakuba umushikiranganje w'abakozi w'akazi abakozi no kuziganiriza kazoza Excellence Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Sécurité Sociale, hamwe n'umushikiranganje intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Ministre de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique. Bagire ico bakoze kugira amagogwa n'ubukorona abakozi bishiramwe rijejwe gucungera abantu n'ibintu mu Burundi ryitwa Revigile Burundeze rikorera mu gisagara ca Bujumbura komine Mukaza zone Rohero muri Asiatique imbere ya radio na televiziyo nkuru y'igihugu RTNB bihagarare abakozi barenganurwe. Izo ngorane barimwo bazimazemwo imyaka yose iryo shiramwe ribayeko, ariko nta mutegetsi numwe arigera azitorera umuti kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 gushika uyu munsi. Nazo sizindi. Iya mbere, umushikiranganje abijejwe yo kwigora akagendera iryo shiramwe kugira yibonere ivyo dushikirije ko atari uguhuguza. Azosanga abo bakozi bakoresha ata amasezerano y'akazi bahabwa yanditse, abayahawe nabo usanga yuzuye amanyanga menshi cyane kuko hari n'abahawe ayo basinyiwe, abandi nabo bahabwa yadasinye atanagira n'ikimangu. Kubw'ivyo rero twosaba ko ubushikiranganje bwofasha aba bakozi bagakoreshwa yisunza amategeko agenga akazi mu Burundi ndetse bagahabwa n'amasezerano y'akazi. Ngabo bakozi bakoreshwa atakaruko ku mwaka bahabwa konje annule gushikaho hariho abarengeje imyaka 18 batazingire mu miryango yabo hifashe, kuko usivye gatatu gakurikirana ucufatwa nk'uwataye akazi gaca wirukanwa. Benshi ni bimuga kubera gukora ubutaruhuka, abandi ngo zarasambutse barahukanye kubera kutaduga mu rugo, abandi nabo bariko bavyarirwa kubera kutaboneka mu rugo, abandi nta mbono kazoza y'imiryango 2040 ndetse n'2060 bazopfa baragize igihe batagenda mu rugo. Ikindi kibabaje hejuru yaho nuko kandi bataronswa uturuko tw'umwaka, nukuvuga umukoresha wabo yarabimye n'uturuko basi tw'indwi récupération canke repo
bakora uko Imana yakaremye iminsi nta sanganizo wihenze ngo ucerwe baca bagutwara amafaranga yo gucerwa retraite de retard. Ikibabaje kurusha kandi ibindi nuko basi utwo turuko twabo batahawe umukoresha adaheza ngo atubahembere gushikaho n'umutama agiye mu karuhuko k'izabukuru pension atatumuha canke wama amafaranga yatwo kandi akukurutsa akamubwira ngo nagende yitware. Turasavye rwose buno butumwa bushikira abo hejuru barongoye igihugu kuko ayo magorwa abakozi b'iryo shirahamwe bagowe ateye agahinda. Bikunze abo bashikiranganje bona kwishikiraho bakibonera izo ngorane. Dusaba kandi ntibaze batume ahubwo bishikireho kugira bibonera ingene uwo mukoresha akoresha amanyanga menshi mu kuziganiriza abakozi b'iryo shirahamwe kazoza kabo muri ANSS. Hariho nabo amazina yabo atarigera amenyekanishwa muri ANSS kandi bakoreye iyo shirahamwe imyaka nka 15. Abandi nabo barakukurutse ariko bisanga muri ANSS nakiriyo, ndetse na ANSS yarandikiye uwo mukoresha ngo ashikane muri ANSS intererano zabo batama ariko yaravyanse. Uti abo bakozi umukoresha ntiyigera baha imyambaro y'imvura n'iyimbeho murushana kandi bakorera hanze batugama nta n'ibirato abaronsa. Ivyo bigatuma bagwara indwara zikomeye cyane zitewe n'imbeho hamwe no kunyagirwa. Abakozi kandi nuko imishara yo kugwamwo akamwana wa mama hamwe n'ibiturire kuko biragaragara iyo habonetse poste yemba amafaranga menshi hazayo ubutanzi giturire canke umwe mu bajyango babagize staff administrative y'iryo shirahamwe, ku buryo hari umuntu usanga amaze umwaka umwe mu kazi ahembwa 300 ugasanga umaze imyaka 15 mu kazi ahembwa 91 n'amafaranga 375 atari Igifaransa canke Icongereza murusha canke gusuguma urugi portayi. Gusa ikibabaje nuko y'abakozi basatiriye umukoresha mu kumusaba kurenganurwa ababivuze baca birukanwa, abatirukanywe nabo bakangazwa ruguru mu zindi ntara gukorerayo. Ikindi kandi nuko ikibazo na nyene iteko mukuru w'inama nkinguza amateka kizi kose kuva kiri umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano hamwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, arico gituma abakozi badatahura igituma batarenganurwa ngo umukoresha wabo nawe abaronse iteka nk'abandi bakozi benshi bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakorera ibigo bigiye bikomeye. Ivyo akaba ari vyo benshi bariko baripfuza ku mukuru w'igihugu. Ni mugiye mu yandi makuru bariko baribaza iyo bari. Uyo nta wundi ni Ntakirutimana Bosco, ese yoba apfungiwe he canke yoba yaratwaye hehe? Uwo munyagihugu aratabarizwa nyuma yo gufatwa n'abapolisi bakamupfunga mu nyuma agatwagwa ahantu hatazwi. Ntakirutimana Bosco yoba ari inde? Reka nawe tumugarukeko. Ntakirutimana Bosco batazira Rubabwa asanzwe aba ku mutumba wa Kibago, komine Kibago, intara ya Makamba mu ndinganizo za kera, ariko ubu ni komine na Makamba ho mu ntara ya Burunga. Yahoze mu gisirikare ca kera mu nyuma arakivamwo aja gukorera ku ivuriro rito rya Kivoga. Mu vya politike Ntakirutimana Bosco asanzwe ari umwe mu ndongozi z'umugambwe CDP, ari nawe ajejwe kwigisha ibijanye n'uwo mugambwe mobilisation politique et recrutement. Ku munsi wa mbere rero igenekerezo rya 6 Gitugutu uyu mwaka w'2025 niho uwo munyagihugu yafatwa ubwa mbere n'imbonera kure, bakimufata bamwagirije ko bumvise ariko avugira kuri telefone amajambo arimwo kirapanze. Aho baciye bamutwara imbere ya komiseri kominari Kibago. Mu kwisigura Ntakirutimana Bosco yavuze ko yereka aganira na muramu we yamutumye kumugurishiriza canke kumudandariza itongo aho nyene Kibago aho bita Ijimbi. Ntakirutimana yisiguye agira ati twari dojeje kumvikana n'abaguzi bajeje no gutanga avance, niho navuga kuri telefone no twari ko tuyaga ko twabipanze neza uko azoriha ayasigaye. Abakomiseri aho komiseri yaciye abwira Ntakirutimana ko yahungabanije abantu aca musa amafaranga ngana n'imiliyoni 2 kugira ngo acamurekura, ariko Ntakirutimana aramubwiye ko atayafise. Bukeye bwaho ku munsi wa 2 genekerezo y'indwi yaciye ataha. Hirya ku munsi wa 5 w'indwi iheze igenekerezo ya 10 Gitugutu uyu mwaka niho abapolisi bahi Kibago rero basubira gufata Ntakirutimana bamubonye mu isoko rya Jimbi aho nyene Kibago. Bakimufata abanyagihugu baragerageje kwanga ko bamutwara, haraba induru nyinshi, eka abanyagihugu barashiramo inguvu mu kubwira abapolisi ko ataho bamutwara kuko ariko ararenganwa.
ariko naho abanyagihugu bamugwaniriye vyaranse abapolisi baruhira kumutwara, aho baciye bamutwara mu gasho ka komisariya ya Kibago kumupfungiraho. Bukeye bwagenekerezo 11 Gitugutu uyu mwaka, uwo munyagihugu yaciye akurwa muri ako gasho ka kare mu gatondo igihe cy'isaha 11 z'ubuca, abamenye iyo yaratwawe. Umuryango wiwe ugiye kubaza iyo yatwawe waciye wishurwa ko yatwawe gupfungirwa ku mugwa mukuru wa komine Makamba, aho abiwe ntibatevye kuhashika ariko bararondereye mu busho bwose bw'ayo Makamba barabura. Gushika ubu ntawuzi iyo Ntakirutimana Bosco yatwawe canke uwo uko iyo bamerewe. Amakenga ni menshi rero mu nshuti n'abagenzi biwe kubijanye n'umutekano wiwe, bagasaba inzego z'umutekano kwerekana iyo Ntakirutimana Bosco yatwawe kuko ataco ariko arazira. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafyinda ko kugira ngo utozucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.